murakoze cyane banyakubamenyesha makuru banze ndabaramutse dushima tubakengurukira ko maje muri benshi kugira ngo mutwakire tubabwire inkuru yaho tuvuye nivyo gihe na cyane turabwiye ko twari tugiye mu nama mu bihugu by'ubuseruko hanyuma mukanyibuka ko nababwiye ko ngiye mfise amakenga kubera ko ibibazo twatugiye kwiga by'ingene byashira hamwe ibihugu byo mu buseruko ingene riko rirakora tumaze kubona neza turongera turasesengura idonire kugira ngo turabe ingene ryashira hamwe riraba ibyo muri East African nishira hamwe ubundi abashingamateka n'abakenguza amateka bategerezwa gukorera hamwe bikavuga yuko ryashira hamwe rya EALA ubundi niryo ryasa niri kontrola canke rikurikirana ibikorwa byo muri EAC ibihugu byose byo muri EAC ariko rico twagiye kubona nuko muri traité masezerano agenga EAC twagiye gusanga yuko ikibanza c'abashinga amateka ikibanza ca EALA atakirimwo no kuvuga rero umuntu aca yibaza ati none EALA hari abashinga amateka bariyo bariko barakora iki ntacyo bariko barakora twari twagireyo kugira ngo turabe ingene twogorora twumvikane icoshobora guhinduka muri ayo masezerano twebwe rero nk'u Burundi bari baradutumye ngo tugire ico twushikiriza twarashikirije ico tubona cokorwa kugira ngo noneho EAC koko ube EAC ikurikiza demokrasi no kuvuga irimwo abashinga amateka irimwo amaparlema kugira ngo noneho EALA ishobore kubaho ikore neza ikore yisanzura mu byo rero twatanze sinirirwa nja kure twavuze yuko havuye inama y'abakuru b'ibihugu muri East Africa muri EAC havuye inama y'abakuru b'ibihugu haca hakurikira inama y'abapresident baba kuru w'amashinga amateka n'amakenguza amateka muri kano karere hanyuma nyuma yaho hagaca hakurikirwa n'inama y'aba conseil des ministres nama ihuza abashikiranganje ariko imbere yuko tuja ku nama y'abashikiranganje uvuye kuri iryo shira hamwe kuri iyo nama yaba bakuru shinga amateka n'amakenguza amateka mu karere haca haza biro iyo nama irimwo biro iyo biro yo muri iyo nama y'abakuru b'amashinga amateka n'akenguza amateka mu karere iyo biro icibamwo umukuru wayo atorwa nawe mu ba president bamana amashinga amateka n'akenguza amateka agize akarere hanyuma hakaza mwo icegera cy'umukuru wa biro nawe nagatorwa mu bakuru b'abashinga amateka cyangwa abakenguza amateka bari aho hanyuma hagaca haza secrétaire wa biro uyo secrétaire wa biro nico twebwe twatanze nk'interano ikomeye iyo secrétaire wa biro niwe acaba wa mukuru w'inama y'akarere shinga amateka y'akarere EALA niwe rero acaba secrétaire wa biro gutyo yinjiyemwo akaba secrétaire wa biro twagiye gusanga ibibazo byose byagiye bizuka haba mu bijanye nuko EALA itigenga
haba ibijanye nuko parlement zitabaho zidaserukiwe muri EAC, haba ko bashinga amateka n'abakenguzamo badaserukiwe muri EAC, haba ko secrétaire umunyamabanga mukuru w'akarere ashaka kugira ngo ategeke EALA kandi bidakunda kugira ngo ibyo byose bihave, haba kugira ngo iriya nama novuga yuko iya nama ya EALA igashira hamwe rya gwego rwa EALA, haba kugira ngo rushobore kwigenga. Nk'ubu ndabaha akarorero, hariho amakosa ashobora gukorwa muri EALA agakorwa n'abakozi ba EALA, mugabo umukuru wa EALA ndashoboye kugira icyo avuga mpaka umunyamabanga mukuru w'akarere kwa EAC niwaza gukosora ibyabaye muri EALA. Urumva ko ari ibintu bitumvikana. Ibyo tuvuga tuti ibyo ntibyobandanyuko n'ibindi rero no twavuze tuti ibyo twebwe nk'abaserukiye uburundi twarabishikirije, noneho dusaba nuko bizoheza bigashikirizwa abakuru b'ibihugu kugira ngo bemeze muri iryo hinduka ryayo masezerano ibyo babishiremwo ibyo twavuze. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane, ariko nk'uko nababwiye ntangura harimwo abatabishaka bitambika kugira ngo ibyo bintu bitaba, kugira ngo koko EALA ishobore kubaho, koko abashinga amateka bashobore guserukirwa muri EALA. Hariho abatabishaka. Ibi rero abakuru b'ibihugu aho buca bahurira mu nama y'abakuru b'ibihugu mu karere, ubwo bazoheza icyo kibazo bagitorengisha, kuko ibindi byose dushobora kwibaza ukubana hagati ya EALA n'abashinga amateka bo mu bihugu bitandukanye, ibyo ntibishoboka kuko ya ngingo iduhuza ntayihari. Haba kuduha amaraporo baryo muri EALA nta raporo baduha, twebwe nk'Uburundi nta raporo baduha, ugasanga none ko dutanga amafaranga kugira ngo bafungure babeho neza, mugabo nta na raporo bashobora kuduha. Ukujya muba ko harimo ibintu rero bitameze neza. Muri make rero twebwe twaratanze intererano yacu, kandi tukaba twifuza ko abakuru b'ibihugu nibahura boshobora kukigana icyo kibazo bakagikura mu nzira, kuko nayo handiho EALA ntibaho n'abashinga amateka hazovaho igihe bose batahe, kuko ntacyo baba ariko barakora, ntacyo. Ariko rero kitumvikana ukuntu bamwe bumva umengo ibintu byoguma uko byari bimeze, tukaguma twicaye atakintu turiko turaga abantu bahendana ngo ibintu biriko birakogwa n'atakintu kiriko kirakogwa. Ibi rero ndiko ndavuga nabwiye ni nzobivuga uko nabibonye kugira ngo mwumve ko bibabaje cyane. Aha rero nibaza ko ariko baratwumviriza, namwebwe muze kubivuga uko nyene atakubabarira, kuko igihugu gitanga amahera menshi, dutera amahera menshi. Nk'ubu twaraye dutereye imiliyoni 5 zirenga z'amadolari, mugabo murumva ko atakintu kiriko kirakogwa, kandi ayo nayo ava muri yandi nyene mwebwe mugenda muterera mu gihugu ama impôt amatari n'ibindi. Murumva rero yuko hageze koko ico kintu ko gihinduka kikaja mu nzira nziza. Rero nivyo twashoboye kuvugana, ibindi navyo ni ibintu bitoyi ugiye kuraba ibikorwa bishobora kurangurwa muri no misi mu misi iri imbere, ibintu by'inkino, ibintu ibyo mvuga ko ari ibintu kuko byose bihagaze kuri yanyu nyamukuru yuko EALA ibanze kabaho, ibanze ibeho, hanyuma ibikorwa ishoboye nayo gutunganya ibikorwa uko bitegerezwa kugenda.